Ebagabo ejo rero ndabereka umunsi mukuru reka rero ndabereka ingene twateguye zirya fungurwa hama rero ndatanguye mu gatondo ndateka umukate ntabwo ugoye ni ugufata amazi asushe makeyi gato ugasiramwo amavuta ugasiramwo akunyu gakeyi ugasiramwo umusimburo hama rero ukatusiramwo n'agasukari gake hama rero ukatugira igipondo kitagumye kitoroshe hama rero ugakubitamwo nyene ukaturindira isaha yose uvanga kira minota 20-15 hama rero ukaca kimaze kumera uko hama rero ukagisira mu ntuze mu isahani uza kucokerezamwo kandi umukate uraryoha ku gasalade igihe muba mwakokeza ibintu biroroshe gose bawita focaccia bread no mukate unyene utagoye guteka ndafise video kuri YouTube mukeneye kumenya ingene bawuteka neza genda muyirabe sawa rero ebagabo iyi video rero ngoma ndababwira ati ni ndende turayaga turiga ibintu byinshi bitandukanye nukuri ibintu ngaha ndakoze ejo ku munsi mukuru wa independence wa Norvege nukuri vyari vyiza kandi twararyohewe twaranezerewe mbaye ndababwira ati iyi video ni minota 30 hama rero ndayisira kuri YouTube ndayisira no kuri Facebook hama rero ebagabo nukuri kuri TikTok nkarige ntoyisira ko kuko ari ndende gose mugabo bikunze ndaza kuyisira ko nta kibazo ebagabo nukuri ucugenda rero utegura inyama yawe umukate wari hajya kugira ngo uvyimbe muri ako kanya rero tubura ko ibindi bintu ntuca wicara hama rero bagabo ndacengira inyama ndayikata neza nyene kuko nyene iye tugomba kuyoca ni ya nyama usanga yoroshe nyene yoroshe mbega kugira iki koca niyo koci ni beef ebagabo yikate nyene uko gushaka nyamba ugomba gukata nini gusumba ngaha navyo nta kibazo mukama w'ikigongwe ukore ivyo ibigushobokeye hama rero uce woza ako kantuzeye wakatiye ko neza hama rero ukata intuko nayo twakureseze agatuza k'inkoko urakatamwo kabiri nyene uku hama rero ndaza kubereka ingene tuyikata neza kugira tuze kuronka ingene tuyitungera ku mugeto neza nuko hama rero ukata utuntu nyene tureture nk'uku murabibona uku bivana ni size ugomba ntabwo turi abantu benshi tuza guteka ibintu bitandukanye nico bituma mubona ntagize ibintu byinshi gose burya gusesagura navyo ntabwo ari vyiza ugira utuntu uko wowe mushaka kubijya bingana uko ari bitoyi nyamba ugomba umuzingi zimwe ziri round nta kibazo mugabo twebwe twagombye utuntu nk'utu nta kibazo ebagabo ni samaki intuzeye itilapia nyene tugomba kuyoca no munsi ebagabo no kurya ibintu bitandukanye kiramo ntakajya ikintu yiyumvamo mu mutima nyamba ugomba isamaki nyamba ugomba inyama nyamba ugomba inkoko ebagabo uraza kuyironka ngaha nta gukompirika ubuzima nka Eva ubikompirike nyene urumva bica biba komplike hama dutera inkuru tuyage ngaha mu makomentare mwebwe muri Norvege canke ahandi hose mwagize umunsi mukuru gute ebagabo ibintu byari biryoshe zo nukuri abantu bese baraenjoyinze hama rero ucugira amaveji ndagiza amapravo atukura na ya green n'igitunguru gitukura n'icera ucubikata nyene kuko bimwe turaza kubisiramwo hajya mu ntuzeye mu gasosi nza gukorera intuzeye ivyo ikirungo ndaza kwibereka ngaho imbere murindire ndababwiye ko iyi video ari ndende ego hama rero tuyage muri kuraba muri hehe mwebwe mufise igihugu murimwo nimwandike umunsi wa independence w'intuzeye muri ico gihugu mubayemwo kugira nyene tuze turamenyana ngaha hama rero ucufataka ubu ngomba ngire ikirungo kuza kumarina izirya inyama urafata agacenci kamwe ugakura ko amasiswa ahantu hamwe apana hose hamwe urabona
agapande kamwe ndagakuyeko amasiswa muga kandi sindagakurako amasiswa ucugakata nk'uku ntugire kose kuko vyohava bica bisosa gose usiremwo kurya nyene akandi ukibagire ucufata n'ico igitunguru c'amababi iki naco kiraryosha umusosi kubi hama rero ebagabo nuko ntabwo ngomba ndabereka ikirungo ushobora kwikorera wewe nyene kagomba gusa nka kakamagi kazoduhitana mugabo akakene urakagira ufata n'umuzi wa seleri nayo iramotesa gose ikirungo ukatuko nyene gato gatusiremwo ucufata n'igice c'indimu apana igice cyose igice ukure kuduko dusiswa duke inyuma nahena pana gose bijya vyara bigume ko nta kibazo uko nyene na amasiswa yose utoyakurako yose mugabo gire ucusiramwo ako gace k'indimu hama rero ucufata ikarote imwe atari nyinshi kuko iki kirungo urashobora kugikoresha mu bintu bitandukanye ugomba kugira umusosi ugomba kurunga ibintu urashobora kugigira ikaroti ucufata n'amapavro ibitunguru bikeyi muri bimwe wakase usiremwo tugomba dugusiremwo amapavro yatukura na ya green n'ibijya bitunguru vyera ntukeneye gukoresha vyose kuko byo turaza kubikenera mu kandi kanya hama rero ukureko bikeyi nyene usiremwo ucusiramwo umunyu muri vya bintu wezeze kugira murabibona umunyu usiremwo amavuta asanzwe kugira tugomba tugira akarungo ntiwuzuze mu kugira igice cyako kampuzeye ugeze hagati na hagati ucusiramwo insukare aka brown sugar gakeyi kuko iki ni kirungo turi gukora hamusiremwo kakamagi ego akakamagi rero karyosa ibintu murabona ko kari gaheze ngomba ndugurura akane siremwo nta kibazo ucufata rero akakuma ufyonde aka karungo rero asobora kukagora igihe ugomba kugira marinade kugomba kugira intuzeye ikirungo kiryoshe aka karungo karakunda kuryoha ufise na tungurusumu y'amababi byose wari gusiramwo mugabo ndabonye umenga ntabwo ndarinda bifise muri firigo sinzi gituma ntabiguzejo turi mu isoko ndibagiye kwandika nyene ivyo dusuma nyene urumva ndaravyibagiye nta kibazo nibi birakora ivyo ukoresha burya ano gukoresha ivyo ufise hama rero tugenda uvanga byose kugira nyene bivange neza neza murabibona kandi ibintu biroroshe gose udafise akakuma naho urumva intuzeye hari gihe vyogora ubisize mu isekuro mugabo naho wose kura buke buke ukaza gusiramwo amavuta mu nyuma ndibaza vyogenda hama rero ucufata muri za nyama ka karungo rero uheze gukora ucusiramwo nyene nk'utuyiko dutatu tune kugira turyose ufate n'amantuzeye amavuta yo koca y'igitunguru usukemwo ego kugira tuza kuryosa ibintu hama rero aka piripiri kirabura usukemo dukeyi gusa nturenze urugero kuko abana baraza kurya n'agapiripiri nyene kamwe ka chili explore aka nako kararyosha ibintu ntusiremwo kenshi gusa kugira abana baze kushobora kurya batumva ipiripiri rikaze akunyu gakeyi kuko ndumvise kirya kirungo ntabwo kunyu kari gakwiye gose mugabo kararyosha ikirungo cyari gikwiye n'utuvuta dukeyi nyene dukeyi hama rero ucufata ubivange ebaga murabibona ubivange turi kubigira nka marine kugira bize kuryoha intuze y'umusosi nyene ufate ku nyama kuko izi nyama twaza kuzotsa murabibona rero ushaka koca nk'inyama urashobora kugira aka karungo kararyoha mu bintu byose mu ntuze mu nkoko naho ufata creme intuze y'ibiyiko nka 2 vya creme fresh untuzeye creme fresh kintuza mu kirundi ntayonzi iyo naho wasiramwo yogurt isanzwe nta kibazo mu gidasosa usemwe ka karungo gakeyi nyene akayiko kamwe n'igice hama rero tusiramwe intuze akagakari gakari nako kararyoha mu ntuze mu nkoko usiremwo akunyu gakeyi atari kenshi guko nyene hama rero tusiramwe intuze utuvuta dukeyi na hene murabona tugomba tubimarine neza hama rero ndacensiramo ka kamagi ndacendugura agasasa nsiramo ka kamagi gakeyi hama tusiramo n'iji y'indimu uko nyene murabibona ibintu biraryoha gose hama rero n'aka gapavro bahonze nako nakarungo keza ko koca hama rero tubivanga vyose hamwe
inkoko nyene n'ivyo birungo wasizemo kugira ubimarine. Rero ibintu bikoze nk'uku uba uriko ugomba kwinjiza intuze ibyo birungo neza neza nyene mu nkoko kugira bize kuryoha n'igihe muza kubisira ku mbabura biryoha. Hama rero tubifundikira uce nyene ubisira nko muri firigo bikamarayo nk'isaha imwe canke amasaha abiri nyene biri kwinjiramwo ibi birungo, ntabwo nyene urumva biba bigoye gose. Bagabo nuko ni mu ntera inkuru mu makomenti mwebwe mwarabye kugera ngaha nta kibazo. Hama rero intuze ifi nayo uramanza ukayirunga umunyu n'ibirungo mu kusira ku bindi birungo, kuko nyene tugomba kubirungo biza gufata hagati kuri aka kantu muzeyi muri iyi ntuze. Tufata rero ka karungo na kene usireko hejuru muri ya ntuze muri iyo fi tilapia. Hama rero nyene bagabo ugire nyene usireko ka karungo ka poivron ko koca kuko mwibuka ko wasize kwa kunyu usira kwa karungo. Hama rero bagabo ucufata ivyo birungo byose ubyinzize hagati hajya wakase hose. Bagabo nukuri tugomba uyitondere kandi amahwa urabe neza, kuko amahwa nayo arakunda kubabaza umuntu. Rero ugire buke bukuyisige indani ngaho wakase kugira nyene tuze kurya akantu z'agafi kameze neza. Kandi ushaka wongeze ko kandi karungo ubonye kabaye gake ya karungo nta kibazo, kuko kiya kirungo urashobora kukibika muri congelateur kugira nyene uzoza urakurayo igihe utece nk'ibindi bintu ukoresha. Ubuhangiye n'uguhangira kuko nyene birungo bisigaye bizimvye ubu. Ego nkako ushobora kwikorera akarungo kiwawe nawe ni vyiza. Hama wa mukate rero wari wavyimvye ndaciye nsira kwa kunyu mpezeze gukora bijya byose kugira nyene ngomba ndawusire mwifuru. Murabona ko bijya byose ndariko ndabigira umukate urindiriye uri kuvyimba. Rero umukate uvyimvye ucumanza ucumemega kwa kunyu gakeyi. Hama rero ukatugenda kusira muri ntuzeye mwifuru. Ndaza kubibereka ibi byose. Rero inyama ndarinda zikuye muri firigo kubera nyene ndagomba ndazitungere twari twegereze ko zotswa. Uca rero utora akanya kawe rero ukazigenda uzitungera ukazurasira kwa gapavuro gakeyi. Wewe udakunda amaveji canke ibintu uze yipavuro ntukeneye kuyisirako. Ucufata nyene ugatungera inyama zonyene nta kibazo. Wowe ugira ibikoroheye ugenda uravanga nyene umixinga usira kwa kantu uze agatunguru nkuko nyene. Iyi ni nka example ndi kubereka, mugabo mwebwe mufise ukundi mubikora nukuri ntiwikoroge kweri ucugira ivyo usanzwe ukora. Ivyo usanzwe ukora udasira kwa amaveji nta kibazo, navyo biraryoha. Canke umwuzoca uko nyene kuntuze ku gisahani mu ifuru nta kibazo. Muga twebwe tuza kuzoca hanze kumbabura, kandi twe ntidukunda irya mbabura ya gaze, tukoresha amakara. Ndaza kubibereka ngaho imbere ukuntu twabikoze. Hama rero ucusirako intuzeye nyene amapavro uko nyene amaveji. Ndagira zimwe n'amaveji zindi nza kugira atantuze. Rero wa mukate nawo ndarinda winzize mu ifuru. Hama ku madigri 200 hasi no hejuru. Hama rero inyama ndari ntanguye kubandanya ntungera umukate uri muri mwifuru. Izo ntu zose ngoma ndazitekere ndazigire. Hama ndaringeze rero ku nkoko. Inkoko nayo uyitungera uku ugenda ukiri kunyene. Inkoko yoyo ntigoye no gutungera nyene no kugenda nyene winzizamwo uko nyene uko ntuwikoroge mu buzima. Ugira ibikorohe ukaje ukwega uko nyene. Urabona usige ku birungo bikwire neza uko. Rero inkoko rero nayo ntigoye nuko ucugenda nyene utungera uko nyene. Murabona usira ko hajya ku ruhande. Inkoko yoyo ntabwo igoye. Umukate murabona ko wari mugusha. Ndaringiye kuraba ukuntu bimeze. Hama rero inkoko ndatungeye umugeto ndatungeye izinyama z'inkoko twasize ku ruhande. Hari hasigaye ifi rero nayo kugira uyoce kumbabura hari ugomba uyitereka ko kurya. Mugabo twebwe tugomba tuyisire muri aluminium aka kantu uze akakasashe kugira nyene ize tuyoce kumbabura muri aka gasashe. Ucusira ko kwisa hano ukatufata ifi imwe
uko nyene ukatusere ugerekako hejuru uku murabibona. Aho ibirungo rero imaze ifi isaha yose canke amasaha abiri iri mu ntuzeye, ibirungo vyinziyemwo neza, ufata amapavuro wakase usiremwo ngaho indani n'ibitunguru mwifi kugira nyene izo kuronka kantuzeye uburyohe. Ucufata n'ibindi nyene usireko ngaho ku ruhande, ugomba n'ibiraya n'ibiki byose bikase buto buto wosirako kugira nyene bize gusha kumbabura. Twe twakoresheje ibitunguru vyera, pavuro ya green n'ibitunguru bitukura dusirako. Hama rero ucufata akarungo gakeyi muri ntuzeye muri bijya wa marine mu ntuzeye mwifi uko nyene bikeyi usukeko hejuru kugira nyene ifi nyene ize kuba utamu. Murabibona nuko. Hama rero ucufunga, ucugerageza gufunga kugira nyene ntibize guseseka. Nico gituma twagize ubusase bubiri kugira kamwe ko munsi gakingire ntibiseseke, ako kandi ko hejuru nako kaze gukingira nyene hageze kagatabo kagatoyi isosi yose ntigwe hasi. Bagabo uyitekere uyitonde nyene ugenda utekera neza neza kugira nyene ntibibe nabi. Murabibona nuko rero. Hama rero bagabo uyitungere neza uyifunge neza nuko rero. Iyo yindi yindi kwirikira nyene yari ku ruhande zibiri. Ugomba imwe woyikaranga mu mavuta tu ufise umwanya, mugabo ntikwagomba gukompirika ibintu no musi, twagomba korosha ubuzima, nico twabereweho nta kwikompirika nka Eva. Ucusiraho nyene bike bike, usirako nakandi nyene go covering kugira nyene isosi ntize guseseka igihe bitanguye gusha canke hagiyemwo nk'agasoko gakeyi. Tugenda ufunga nyene neza uko nyene. Sawa rero, ndibaza bamwe mwarambiwe kubera nguma mvuga, mugabo namwebwe ni munyagire mu makomenti nta kibazo. Hama rero nyene twari kwitegura nyene kuza kuvyoca. Nuko nyene. Hama rero bagabo umukate murabona kuri ready. Bagabo murabona ko wahiye umukate, turaza kuwukata mu kanya. Ndaciye rero ntangura ku gasalade, byose byari byahezeze gutekwa. Hama rero ndafata ikaroti imwe ndayiharura naka kuma kugira nyene ndayiteke. Bamwe ndayisire mu isalade. Hariho basi bambazize ngo nkora salade gute. Hama rero uragura salade ugasiramo nyene ivyo ushaka gusiramo mu isalade, kandi ibintu biroroshe gose namwe murabibona. Akakuma rero karakunyarukiriza, ikaroti uyikatuku hama canke ufise ukundi uyikata nta kibazo, mugabo agasalade nako kararyoha. Hama ukacukerera n'umwembe umwe wose ukawutonora neza neza, canke ugasiramwo amasiswa, mwe mukunda amasiswa nta kibazo. Bagabo hama rero bagabo ucugira kandi ayo masiswa kandi ufase ukayasira mu ka blender, ugasiramwo ntuze ya mata, ugasiramwo ntuze agasukare, ugasiramwo ntuze akavanira, wogira keki ya mango n'umwembe muke nyene, wogira keki ya mango nzobibereka, canke aka ice cream ka mango nta kibazo nzobibereka kundi munsi. Hama rero umwembe ucukata uko nyene buto buto canke size wewe wumvusha ukunze. Ntukompirika ibintu kweri, ibikoroheye aba ari byo ukora kandi ntimuswane mu makomentare. Ndaza abantu bamwe baronwa loji ntimuzi kubana n'abantu. Ufate rero n'agakukumbure na kene, kumwe wagira karote na kukumbure ni kuyigira kugira turyoshe ibintu. Murabona umukate wari gutuza hajya hari mukanya baze babyoce inyama bazoce, dutegura imeza nyene tuza kurirako. Hama rero urabona ko agasalade ariko kari gasigaye nyene gupendeza neza neza agasalade nyene. Bagabo kugira tuze kurya inyama kokeza agasalade, imikate, bagabo ni danze ibintu ni vyiza. Hama rero wagiza agakukumbure ucugasirako hejuru ko nyene. Mubona aka gasalade kagoye, aka gasalade karoroshe. Hama rero ucufata ututomate natwo ukatuko nyene. Ugomba wosiramwo n'umutumba ntiwigore canke ukatemo kabiri. Zenda kata kane uko nyene, kamwe ndagakatamo kane. Ivoka mbonye umenga bagabo ndatomboye no munsi ntabwo yari yononekaye kweri. Ucugenda ukatagura uko nyene kwivoka.
hama ukaca ukoresha akayiko mu gukuramwo, ndabibereka ngaho imbere. Rero ufise nk'ivoka utubwira ku n'akayiko ukaca ugenda ukuramwo uko nyene uhimburiramwo nyene mu ntuze mu gasorori muri ya salade. Murabona ko mwibuke ko harimwo salade, harimwo umwembe, harimwo kukumbure, harimwo itomate n'akavoka. Ego ibindi birungo turabisiramwo mu nyuma, reka ndabibereka ngaho imbere. Ego kandi ivoka mu salade iraryoha ni danje kandi iri healthy. Ivoka rero ritanga amavitamine menshi. Hama usiramwo wa umunyu wa Himalaya. Umunyu rero usanga uzimvye kandi uraryoha mu ntuze mu gasalade. Usanga ari urya munyu utukura uwera usizeko ya mavuta ya helayo. Aya mavuta ni meza, woyanywa no kuyanwa. Usiremwo makeyi, usiremwo n'iji ya citron. Ibi vyose no kugira nyene tworosa agasalade ntitukarye kagumye katuniga mu muhogo, mugabo turyose agasalade. Ebagabo ufyonderemwo nyene. Ebagabo nukuri ndari guhavinga fani ndi kubikora. Ufate pinch salt usiremwo ukunyu gakeyi uko nyene. Hama rero tusiramwo aka kantu ni fromage ya parmesan. Udafise iyi ntuzirazimye fromage ntabwo ari impaka ngo yisiremwo. Wewe utayifise ntiwikomplike mu buzima, ntabwo ari impaka ngo yisiremwo. Mugabi nayo ebagabo iryose ibintu kubi, nico gituma izimvye kweri. Aka gapande kose usanga kazimvye. Rero utayironse utayifise ntiwikoroge mu buzima. Niko iyi fromage irakunda kuryoha mu ntuze mu gasalade watetse nk'uku kweri. Ufate usiremwo aka mu gasalade. Ntukeneye gusiramwo ko yose, mugabo nkeyi irahagize. Mugabo ni kweri salade ari nyinshi. Zewe rero ndasizemwo iyikwiye kuko ndakaguriye nyene iyi salade no munsi kugira tugakoresha. Sawa. Ebagabo hama rero ukoresha ako kantu uzeye umamegamwo. Hama rero tugenda uvange ka gasalade kugira nyene ako fromage gakwire hose mu salade. Murabona aka gasalade nyene kariboneka neza. Ugende bukebuke uvanga bukebuke, witonde ukoresha umwanya wawe. Igihe rero watoye umwanya wo guteka ntabwo ukora ivyihuta nka Eva. Ntimushake kwaha amatunda, ibintu biryose byose bitwara umwanya. Ego mwebwe rero mwambaziza ibizanye n'ama business, gende kuri YouTube yanze nditwa Janine Dusabe bifatanye, mugire abone. Canke kuri Facebook ni Janine Tuyisabe Muvala. Hama rero mugende munkwirikire kuri YouTube canke kuri Facebook. Hama rero hariya nahene mpora mgabura ibintu bizanye n'ama status menshi, tuntu nyene mba ndimwo. Hama rero muzokwiga ibintu byinshi nyene kuri iyi channel. Kandi rero ikindi ngoma ndabibuce ya competition yo kucindira utuntu ze 50, utudora 50. Kweri ntimunyandikire mu ma inbox mumbwira ati muri guca mu ngorane zinizi, kuko ebagabo nta muntu atari guca mu ngorane. Aka competition ndakagize kuba followers kugira nyene give something back to my community. Rero uzi ukanyandikira nguragowe nguriki nokuri mwihangane, twese turi guca mu ngorane zitandukanye, mwihangane. Hama rero bagabo twaciye tugira ibitoki n'ibiraya. Hama rero tugomba tuvyoce mwifuru ukunyene n'amasishwa. Mwibuke ndababwiye iyi economy amasishwa yose turarya, sindokubesha. Hama rero mama yaciye nyene azaramfasha nyene gusira ku mikate kubera hariho intunzeye amaboga. Turaza kugira amaboga mu kanya. Hama rero mama yaciye azaramfasha ukuntu nyene yari kwarapanga amaboga neza. Ebaga ibintu vyari nice, vyari bimeze neza. Tugomba rero ndacensira ibintu nzeye ibiraya n'intunzeye n'intuze mu maboga. Cangenda rero yafi ndayisirako kumbabura ku makara, murabona. Hama rero nsanza no gutegura imeza yo kurirako kuko abasitsi bari mu gusika.
ndagiye nyene ndambara agakanzu ndoga ndambara agakanzu nditegura ntabwo ndagize ibintu biri komplike ubu murabona ko ndemerewe ndakubwiza ukuri bagabo nuko abana rero bari batangiye kugira sister wanze yaza guheraheza nanze ngiye kwicara hasi kugira nduhuke ndakubwiza ukuri bagabo bace baza barategura nyene imeza barayiheza hama rero bagabo tutora ama selfie na mama mwebwe muri kuvuga ngo mama wanze ngo aboneka young than me mama wanze yarahezeze kuvyara ntakivyara rero mutuze ntabwo mama wanze arikunda yifata neza ajya neza abayeho neza atababaye nico gituma mubona yibonekera yange naho ari mu gukwiza 60 ndakubwiza ukuri mama rero yivyariye abana ndwi yarahezeze urugamba ni rwacu natwe dusigaye ngo kubahereza ngo abana ngo abuzukuru nibo baguba batusaba ngo duhereza abuzukuru ni ngorane mama my brother hari uwambazize ngo umu brother wanze ngo aramukeneye umu brother ari taken basha ari taken nta umu brother yoba ari singo ndakubwiza ukuri ntabwo yoba ari singo ntibishoboka ego bagabo hama rero ncangenda rero ndakata imikate rero ndategura nyene indani kugira nyene tugira intuzeye twitegurira umunsi mukuru urabona ko bose bari gukora ba papa Jeremy bari gukora ntunze nazanyama kuzoca umubada wanze yari gufasha twari gukata imikate urumva umunsi mukuru twari tuwiteguriye nyene tujye tubeho neza mu buzima ivyo kunywa murabona hajya ku meza nyene twari twabikuye muri firigo nyene twaguma tubitware hanze n'imikate nyene twari gutegura nyene ivyanyuma nyene kugira tuze kwicara twinezerererwe hari abasiki nyene twari twatumiye nyene babangaho ku ruhande babagenzi nyene babangaha nabo turaza gusangira twari tubarindiriye rero igihe twari ko turitegura tuza kugira tuze kujya tunezererwe hamwe abana bakine urumva nyene ibintu ni vyiza nk'umunsi nk'uyu twese tuba dufise free tuba turi muhira ni byiza rero kwitegurira umunsi mwiza mugakora ibintu bizima ntimukomplike ibintu mukaruhuka mukayaga rero twari twabisize ku meza bimwe byari bihiye hama twari twabifundikiye kugira ntibihore abasiki bari batanguye gusika my sister bagabo yaratanguye gutora ama selfie nyene afata amafoto abana bakinye twabasiriye hasi nyene bagomba no gutamba hasi batambe imeza nyene yari ready twagomba tujye bagabo hari abambaze ngo kubera iki ngwinjya tutazisize ku meza nkuru oyaye ino rero urashobora kugira buffet kira muntu akaza kwicagurira ikintu cyose ashatse yumva ku mutima rero injya tuzisira ku ruhande rwayo kira muntu akaza gutora utuntu ashatse kurya kuko ntabwo uza gutorera umuntu ni byiza kugira nkuko ukugira nyene kira muntu atore ico yumva ku mutima nyamba agomba kurya ifi nyamba agomba kurya inkoko nyamba agomba kurya inyama gusa nyamba agomba kurya igitoki n'agasosi niki aronke kutora ntabwo umutorera umuntu sawa n'abana baritorera ibyo bashaka nuko rero watece ugire neza ntuze kufyigitiza ibintu ku muntu wajya ibintu adashaka kurya kira muntu aritorera ibyo ashaka kurya nyamba agomba kurya umukate gusa abarya umukate muganezerewe nuko nico gituma injya tuzisira ukwazo kugira umuntu yitore murabona aka gasosi k'inkoko aka salade ibiharage ibiraya hajya ku ruhande biri muri furiye wa mukate potato salad imboga intuzeye bimwe nyene ntitwari twabisizeho byose kugira bibe biraguma bisushe rero ivyo twatanguye n'ivyo hama rero bagabo turabandanye umunsi mukuru hama bare batanguye kwicara papa Jeremy nyene n'umusiki bari bicaye nyene tugomba tubifungure tuvuga ati reka tumanze turonderera abana kuko nibo baba bakenewe gutangurirwa ko bagabo nuko abana rero twatanguye kubahereza natwe rero mukanya turaza kwihereza mukanya after that reka narabahe selfie yose ibitoki nyene twagumeze kwa basiswa kuko bagabo kigume gisushe uze kucugurura wewe nyene usira kwa gasosi kawe wimomera hama rero sister yaratanguye kugirira abana batuma ko ivyo bashaka bakagenda bagatora bakicara bakarya bagafungura bakagira neza natwe rero twatanguye kugurura n'ivyo tunwa rero dutangure kwinezereza natwe umunsi mukuru nuko kandi uno munsi twakoreye nyene kuri ntunze balcony hanze nyene muhira
kuko nyene hariho uruhande rwa balkoni n'urundi ruhande rufise ubwatsi nyene hariya nyene inyuma kugira nyene turuhuke nuko ebaga murabona ko abana bari batanguye kurya bayinjoyinga kweri abana rero n'amaburugeri ibyo by'amasosi ntubabaze abana bikundira amabuga n'amasosejezi n'imikate n'ibyo bikundira abana ebaga Jeremy nawe yariko arakina hariya ego hama rero nanze ndagenda tora agasalade agatoki agasoseji agafi nyene murabona ko ntikabura hama rero bagabo ngoma ndirire ndibereho neza ngaha mu buzima ebagabo twariye ebagabo agatoki murabona agatoki ebagabo nuko ndagakize sirako agasosi k'inkoko ebagabo nukuri ngomba tujye ribereho neza hama rero twanyoye twayaze twateye inkuru twatwenze ebagabo nuko hama rero ebagabo nukuri murabona ko wari umunsi mukuru ebagabo hari umuntu yaratelefone nico gituma byaciye bikatika hama rero ebagabo nuko hama rero ebagabo twayinjoyinze turarya neza rero umunsi mukuru nukuri wagiye neza ego abana nabo nyene urumva twanezerewe n'abana baca baza no gukina intuzeye hanze muri yard murabona ko bari bagiye bariko barikinira rero muri yard natwe rero kuko twebwe rero twariye turatera inkuru ebagabo abana rero bace baza gukina nuko ebagabo ba Jeremy biruce barakina ama competition ebaga ibintu vyari vyiza abana banezerewe kuri uno munsi hama rero haheze akanya baheze kurya baraza kurya ama ice cream ebagabo nuko kwera umunsi mukuru wagenze nanze rero nacenza kwiruhukira nyene n'aga champagne ngaha ku ruhande mangwa ndabahenze n'akantuze n'agasoda sawa bye